muri iyo nama yugwe n'umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'amazi meza ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ikaba yari yahuje abayobozi bakuru begwa n'ikibazo c'isuku ry'ibanze ikaba yari yatungajwe n'ikigo ca leta ARN gisanzwe kijejwe itunganya ry'igisata c'amazi isuku n'umuyaga nkuba ubusanzwe arongoye ico kigo ca leta Nganikiye Baltazar avuga ko mu gisata c'isuku ry'ibanze hari bikwiye guhinduka kuko ngo ari gisata gihurikiwemwo n'ubushikiranganje butandukanye ugasanga rimwe na rimwe ubwo bushikiranganje bushobora guhurira ku gikorwa kimwe. Hari umugambi wakozwe watunganijwe n'ibihugu bishika ku 8 bihurikiye mu ishirahamwe ry'abasanzwe bagenzura ibisata by'amazi n'isuku ry'ibanze aha muri kano karere k'ubuseruko n'ubumanuko bwa Afrika. Uwo mugambi rero mu kugira ukogwe harabaye ivyigwa by'intangamarara. Ico rero baciye basanga nuko muri rusangi Uburundi buritunganije neza kubera uravye nkaha ku Buterere ukuntu hubatse ukuntu iyi micafu ibivuye mu mazu iheze igashikayo igahingurwa imbere yuko amazi ashobora gusubizwa mu kiyaga ca Tanganyika ni ibintu biri ku rwego rwiza ku rwego rwo hejuru. Ariko naho biri uko hariho n'utundi basanze kumbure twoheza tukunganirwa ahantu uvuga cane cane nk'ibi bijanye ukuntu iki gisata muri rusange gitunganijwe kuburyo dusanga hariho igice kimwe kirabwa nabo mu bushikiranganje bw'ibidukikije, hari igice kirabwa nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, hari igice kirabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ciye muri vya setemu ubu yabaye obuha, hariho n'igice kirabwa no mu bushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka. Uko kuntu rero birabwa n'ibice byinshi kumbure n'ama institution menshi biratuma habura ubwira ati jewe nije ntori ya mbere kugira ngo kumbure nimba ari ibitegerezo gukorwa muri urgence bishobore gukorwa kugihe. Ikindi basanze kumbure cyo hava kikagira kikunganirwa nibijanye n'ukuntu aba basanzwe bakora muri iki gisata c'isuku ry'ibanze bokora. Urabona ubu bakubwira ati wewe utegerezwa kurondera nk'imodoka yitwara ividanja ntubona neza uti iyi modoka mbega ni yande ikoreshwa nande ninde yayihaye uruhusha mbega mu kugira ikore itegerezwa kwisunga urupimo ruhe ati mbega abakozi baba bariko bakoresha canke bakorera muri izo modoka barakingiwe bikwiye haba kwisuku haba kuba bafise ibirato byo ku minwe bikingira ku munwa ku mazuru ugasanga ibyo byose nta muntu nta gwego nta institution kumbure yogira iti aba bantu nije ndabagenzura nije ndabaraba niyo bokosha nije noheza nkagira ikuntu ndabakosora hakiri ubwa mbere. Ico rero basanze ari ikintu gikomeye gisaba yuko hojaho ukuntu bogenzurwa ku munsi ukuntu bariko barakora. Ibi bica bifasha no kugira dukingiye n'abanyagihugu abenegihugu kumbure hagize ugiranira utugorane numwe muri abo baba bariko barakora ico gikorwa akamenya ati nitura kwa naka kugira abantunganirize. Warongoye ikigo ARN amenyesha ko mu ntumbero yo gutunganya neza imihoro itwara ibincafu n'ibinogo biyakira ku Buterere bishoboka ko abasanzwe bakoresha iyo mihora bazorihishwa amafaranga azotuma bayikorako mu gusanura iyo mihora. Sanzwe iriho cyane cyane muri aya makartier ya kera aho usanga ama toilette ubuzu bwa sugumwe buri mu mazu bufise umuhora uca utwara imicafu yose gushika ku Buterere. Iyo ni navuga ko ni intunganyo imwe mu zindi zihari kuko hariho n'iyindi usanga ama toilette ari toilette iri mu nzu gacigira ibinogo biri hanze iruhande ibitwita fosse septique n'ibitwita puits perdus. Aha rero kumba ico kibazo reka ncafatiraho shikirize n'akandi kantu babonye abo bahinga nuko aba bakoresha iyi mihora isanzwe twari imicafu botegereje kuriha bakariha kugira ngo ayo mafaranga barishe ashobore gufasha kugira ngo ino mihora ishobore kuza iranagurwa bashobore kuza baragira entretien na maintenance
ibi rero biratuma kumbure bizotuma ibizoba bipfuye bishobora guca bisubirizwa mu maguru masha, bitume ibyo bikenewe gusanurwa bisanurwa, mbere wanashaka bibaye na ngombwa bashobore no gutera bagwiza iyo mihoro tugeza gutwara imicafu gushika hariya ku ma station d'épilation ku Buterere. Mwomenya ko ikigo ARN gisanzwe kikukira ubushikanganje bw'amazi meza, ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu.